Ndakuramukije amahoro y'Imana nshuti mukundwa uriko uranyumviriza. Uriko urumviriza ni Pasiteri Michel Mushimantwari wo mw'ishengero rya Panekote mu Kirundo. Nagira twibukanye igikorwa ca Mpwemu Yera mu muntu yihanye ivyaha vyiwe. Uwo muntu akijijwe kuko Mpwemu Yera ntaza kuwo ari we wese, aza ku muntu yihanye ivyaha vyiwe vyose. Yesu igihe yariko arategura abigishwa biwe kugira ngo aje mw'ijuru, yababwiye ngo sinzobasiga nk'imfuvyi ariko nzoza kuri mwebwe. Aya n'amajambo dusoma mu butumwa bwiza ko bwanditswe na Yohana igice caho c'14 ku murongo wa 18. Igikorwa rero ca Mpwemu Yera mu muntu yihanye ivyaha vyiwe, dusomye ngaha muri iki gice nyene ca 14 ku murongo wa 25 gushikana ku murongo wa 27, hatubwira ngo ivyo ndabibabariye nkiri kumwe namwe, ariko umwitsa ari we Mpwemu Yera uwo Data azorungika mu izina ryanje, niwe azobigisha vyose kandi azobibutsa ivyo nababariye vyose. Amahoro yanje ndayabasigaranye, amahoro yanje ndayabagabiye. Jeho singaba nk'uko abisi bagaba, imitima yanyu ntihagarare kandi ntitinye. Yesu nashimwe. Aha turabonye ngaha cane cane ku murongo wa 26 ariko aravuga ku kintu citwa umwitsa. Umwitsa ni iki? Tumvise iri jambo umwitsa ni umuntu ari kiremesha akuba hafi kugira ngo ntugire ubwoba, ntudidinganye imbere y'abateye ubwoba. Umwitsa yabanye n'abigishwa ba Yesu igihe bari bamaze kuronka Mpwemu Yera. Muribuka igihe nk'uko tubisoma hariya mu Vyakozwe n'intumwa mu gice ca 2 guhera ku murongo wa 14 no kubandanya, dusangamo amajambo akomeye. Igihe Petero yaramaze kuronka Mpwemu Yera n'izindi ntumwa, abantu batanguye kubanegura, hari abantu benshi, ariko Petero ashingisha intaha amajambo menshi abibutsa uwo Mpwemu Yera atanzwe, kuko bo bariko bavuga yuko baborewe igisama, baborewe. Ariko arabasigurira, arababwira ati uyu nuwasezeranywe, Yesu ni wamurungitse. Atangura kuberurira ababwira atabwoba. Mpwemu Yera duha gushira ubwoba. Yababwiye amajambo menshi, arababwira ati wa wundi mwabamba mwica n'amaboko yanyu ni wakoze ibi. Muribuka yuko Petero atararonka Mpwemu Yera yari umunyabwoba, yihakanye Yesu. Ariko uyu Mpwemu Yera amaze kuza, Petero ashingira intahe Yesu, kuko yararonse ikimuremesha umwitsa mu mara ubwoba. Ico gihe kw'ishengero hongewe ko 3,000. Niko ijambo ry'Imana ritwereka ngaha mu Vyakozwe n'intumwa. Rero uyu Mpwemu Yera atumara ubwoba. Birakwiye yuko uwo Mpwemu Yera umwakira. Warihanye ivyaha vyawe, birakwiye yuko usaba uyu Mpwemu akabana nawe akakumara ubwoba. Afise ikimazi kinini. Iyo atumaze ubwoba aduha kwemanga no gushira amanga imbere y'abateye ubwoba, tugashingira intahe Yesu, tukaba nka wa muririmvyi yavuze ngo je ndi umukristo ndashinga intahe naho igihugu cose contwera. Uripfuza kwakira uwo Mpwemu Yera ihana ivyaha vyawe vyose, hanyuma uca usenga Imana usabe Mpwemu Yera kugira ngo aguhe kurinduka no gushingira intahe Yesu. Imana niguhezagire cane niwumva iryo jambo ukarikora. Yesu naguha umugisha. Amen.